bazotubona turengutse, bazotubona turengutse, batsinda bariya yemwe baratabarutse, batsinze urugamba yemwe rutoroshe, batsinda bariya yemwe baratabarutse. Come on.
tuzonja Mwami, tuzogumana Mwami, tuzogumana, tuzogumana, tuzogumana Mwami, tuzogumana, tuzogumana Mwami, tuzogumana. Ninagera kuri rwa ruzi uzonja gusa Mwami, tuzogumana Mwami, tuzogumana. Uhoraho ataba umutabazi wacu, ubugingo bwacu buhagaragerere ahantu hagacerereye. Nituba tucibukwa turashimye ineza Imana yawe. Uhoraho ataba umutabazi wacu,
ihagarariye igikorwa cayo vy'ukuri nta vyinshi novuga ariko ndashima ko iyandikiro rikiriho. Ndibuka nabo turi kumwe dukorana twarafukanye hano dusenga dushima Imana ko ririho kandi ibikorwa biko bigenda neza. Imana yacitunezereza none turasenga nuko gukora muri Ligue Collective de la Bible yasohotse nabonye uri ngaha turiko turasenga dusaba Imana kugira ngo iyandikiro rigumeho ribeho by'ukuri kandi Imana yadukoreye igitangaza. Turafise abungere by'ukuri bakunda igikorwa c'Imana n'iyandikiro ririmo. Umwungere wacu wa mbere arakunda iyandikiro rwose, Yesu amuhezagire. Ndazi ko arisengera kandi arihagarariye neza. Ndazi ko kenshi acaho akambaza Zabiro muriho nibyo jambo yamambaza. Iyo duhuye ambaza muracyariho bimeze gute cyangwa agace yinjira akirabisha ngo beko numva umwe nta ndirimbo zumvikana. Izo ndirimbo avuga sizindi abayumva ko imashini zitariko zirakora. Asanzwe zikora shavuga ngo numva ururirimbo rumeze neza n'amajwi ni meza agace yigira kuko arahakunda. Rero iki gitabo ni igitabo cy'umusomyi wa Bibiliya gisohoka uko umwaka uje. Iki gitabo rero twaciye ahantu henshi mu nkundire mbaza ikibazo nabajije n'ahandi. Amanze gukoresha igitabo ni bande? Umusomyi wa Bibiliya. Abafite igitabo cy'uyu mwaka ni bande? Cy'uyu mwaka nabonye babiri no batatu. Aha n'ahandi twaciye nta n'umwe agifise nta n'abakizi. Iki gitabo n'ubwa mbere dukoze byinshi muri uyu mwaka. Twagize ibibazo mugabo cyo dukora iki? Byinshi badusaba byinshi. Imana icaduhezagira duhibe byiza turakomera twese dushobora gukora ibitabo 10,000 mu mwanya muto mwiza babidusavyemo. Ko igitabo kigoye gutegura gukora ariko muri uwo mwanya Imana yadukorera ibitangaza twese turakomera duca turakora ibyo 10,000. Muri ibyo 10,000 rero aho twaciye hose nta bantu 20 twasanze barafite iki gitabo mu ishingo ryacu rya Pentecote. Mugo kandi n'igitabo ciza gifasha umuntu gusoma Bibiliya ku munsi ku munsi. Gusoma Bibiliya ku munsi ku munsi. None rero birasaba yuko iki gitabo twese tugira umugenzi. Gusoma Bibiliya ku munsi ku munsi. Tujya kangahe? Gatatu cyangwa se nabizi. Ariko turajya kugira ngo tugire ni iki gitabo kiradufasha ko tugisoma kugira bidufashe kubaho mu buryo bw'intera. Birasaba yuko igitabo tugikoresha ku munsi ku munsi. Ushaka bikoresha wenyene, ugikoresha mu muryango, ugikoresha aho ukorera mu mugwi, ndibukantu hamwe barakironse bacara gikoresha kirwa ndabasabereye mu ntwaro twaro dusenga muga iki gitabo tuzogikoreshe ku kazi ko twakironse ko babitwigishije tugikoresha ku kazi. Rero iki gitabo ni igitabo ciza kirakwereka usoma ku munsi kikakwereka nisobanura ririmo kigaguha n'ibibazo kirakubaza mbega ivyo wasomye bivuga kuki, ivyo wasomye bivuga kurinde, ivyo wasomye bikwiye akarorera ka wo kurikiza, ivyo wasomye byakujije iki utokurikiza. Rero iki gitabo kirashufasha yuko umuntu wese aba umukozi w'Imana nko mu rugo. Kuko ufite iki gitabo umwana aramukirwa uyu munsi kari wagirana mukagikoresha mwese agacagara imbere akababaza umwe kuri umwe. None rero nobasaba yuko iki gitabo umuntu wese yokoresha ni igitabo kizimvye mu buryo bwo gutegura muga mu buryo tugitangamo ni igitabo gitangwa ku buntu nuti ku buntu ni ibintu bitandatu ariko iki gitabo baguharura uburyo gitwara nigende tutewe kitaboneka hariya muri bagitegura natwe tucandika biba birebire cyane kugira ngo icyo gitabo isohoke. Muri 2006 rero kuko tunamara menshi oya menshi na gatoya no bamenyesha yuko kuvubu igitabo izokora mu mwaka uza abari baragitegura baragize baratanguye
wumva ko bitwara uburyo bwinshi. None rero ibitabo twabizanye ari bikeya, bansabye ati inyakararo uzotwara ibyo bitabo barose bikeya, umwungere wa mbere mw'ijoro ariko aramusaba ugerageze uburyo bwose bigende bishikeyo ntibadoveho ntibabironse. None rero Yesu abahezagire, ndarangije ndababwira ngo iki gitabo ntibisubire inyuma muri ivyo bike vyaje. Sinibatoho mukirwa mwese, ariko kandi abaza kuronka baze kuronka. Hama kandi twace tugera ntuzugemuye ntagemura umwuga umwe, twace tuzana na Bibiliya, indirimbo, amaboko kuva ingenzi n'ibindi bitabo bitari bike. Yesu abahezagire. Kanonge gushimira abarongozi muri iki gikorwa ciza bashigikiye kandi ishengero rishigikiye ico gikorwa c'iyandikiro. Yesu abahezagire.